Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko leta y'u Burundi imaze imyaka 2 iri mu rugendo rwo guhindura ubutunzi hamwe n'ivyerekeye imibano, ivyo navyo bikaba bifatiye ku bintu bitatu nyamukuru. Ubwa mbere kugira ngo tubashingire intahe tubereke ko twashize ku mutima ikibazo cyo gushira ku rugamba rwo kurwanya ubukene abenegihugu bose na cane duhereye kugwaruka rwogwo rukibasha. Ubugira kabiri no kugira kandi tubashingire intahe yuko leta mvyeyi leta nkozi itayaga amasigara cicaro. Ubwa gatatu rero twabatumiye kugira ngo namwe twumvirize impanuro zanyu, kugira ngo twemeze yuko ivyo mudufashamo haba mu buhinga canke mu buryo vyose bishika kubo bigenewe. Evariste Ndayishimiye akaba yanavuze ku vyerekeye ihangiro nyamukuru y'iryo koraniro hamwe no kwerekana ibindi vyigwa bizokwigishwa. Ubunyene aho nari ngaha hari ikintu naciye mbona mu vyigwa bashobora kwiga. Nabonye hajya bubatse cabona nti kandi mu vyigwa dutegereza kuzoshiramwo n'umuziki, tugashiramwo komedi. Nivyo rero birigwa. Igihe umushikiranganje w'indero yariko arabwira ibizokwigirwa ngaha, hari akantu nabuzemwo nca ndamubaza nti kumenga abantu basigaye bakunda kuba beza, ntibashizemwo n'inyigisho zo gukora abantu babe beza. None nta masaro do bote mpambona, none abayakoramo ntibakwiye kuba babinonosoye. Mu vyigwa bizokwigirwa ngaha ntabonye ibindi bikenewe. Dufise ivyo kurya by'ubwoko bwose ngaha mu Burundi, burya murazi kubiteka. Hategerezwa kwigwa icigwa cyo guteka. Iryo huriro rigira kabiri ry'ugwaruka rw'incabwenge rikaba rizomara iminsi 2, rikaba yahuje ugwaruka ruva mu gihugu n'abandi bavuye mu bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Habaye n'akaryo ko kugurura icese ikigo c'akarere kijejwe kwigisha imyuga kiri muri komine ya Shombo mu ntara ya Karusi.